Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea. Atagukekeranya ubishatse uwovuga ko kano kanya Perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan ari mu baperezida bahangayitse gusumbya abandi muri Afrika muri aka kanya. Ariko rero uguhangayika kwiwe kwa Samia Suluhu Hassan ntabwo ari ukundi, ahubwo no kubera ko akanya akariko kose abajenzi canke abajene bo muri Tanzania bashobora kuja mu myerekano kugira avuye ku butegetsi batitaye kukuba ivyavuye mu matora aherutse bigaragaza ko ari we yatsinze. Imyiyerekano yakurikiye amatora ya perezida hamwe n'ayabagize inama nshingamateka muri Tanzania yari imaze kugwamwo abantu 10 mu minsi 3 gusa, nkuko ibiharuro by'abajejwe agateka ka muntu muri ONU bibigaragaza. Ariko ibiharuro by'umugambwe Chadema usanga utavuga rumwe n'ubugambwe uri ku butegetsi uwo ugaragaza yuko hamaze gupfa abantu barenga amajanirwe. Aba ngo bishwe n'inzego z'umutekano, hari n'abaja kure bakavuga yuko hagera ku gihumbi. Ariko rero ukuri kw'ibi bintu byose biragoye kukwemeza. Muri rusangi ibiriko birabera muri Tanzania ntawo kwiyemera ko abizi byose ngo avuge kwa zukuri, kubera yuko mu misi heze internet mu gihugu yarakuweho, hanyuma imbuga ngurukana bumenyi nyinshi zirafungwa. Ariko kandi ibinyamakuru vyinshi vy'imbere mu gihugu kubera ugutinya ingaruka z'ibintu byovugwa byinshi byarafunzwe. Nibirimo birakora amakuru biriko birasohora ni make cyane. Gusa ico abenshi bahuriza ko nuko iyi misi ya nyuma y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025 yagaragaje vyinshi mu bisanzwe biri mu mitima y'abanyatanzania bamaze igihe kirekire bagaragara nkaho ari abene gihugu bumvira, bakaba abene gihugu ngo banyuzwe n'ubutegetsi bwa CCM rimaze n'igihe kirekire cyane riri ku butegetsi kuva igihugu cikukira mu 1961. Ariko cyane iyi misi yagaragaje uburyo ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan butafashwe neza na bamwe mu bene gihugu, bigahurirana nuko yashitse ku butegetsi mu buryo naho nyene bwabaye bw'amayobera abantu batabonye mu buryo bumwe, hamwe kandi n'ibibazo vya politike n'umuco bisanzwe biri mu banyatanzania, cyane kubahoze baba mu gice cyahoze ari Tanganyika hamwe n'abahoze baba mu gice cya Zanzibar. Ubwo buri kimwe muri ibi cyahoze ari igihugu kwaco. Ariko gusa ngaha dushobora kwibaza ikibazo ati ko abandi bose bayoboye imbere ya Samia Suluhu Hassan kubera iki batigeze bahura no kwigomeka hamwe n'imyiyerekano ihambaye kuri urugwego. Ariko ahubwo Samia Suluhu Hassan we vyapfiriye he? Kugira ngo tubisobanukirwe neza rero biradusaba gusubira inyuma gato, dusubire mu mateka y'uyu mu presidente wa Tanzania w'imyaka 65, turabe amateka y'igihugu ca Tanzania, hanyuma kandi turabe n'uburyo yashitse ku butegetsi. Reka ibi abandi tuvuga ko, ariko imbere yuko tubivuga ko reka mane ndakwibutse ubanze ukore subscribe kuri YouTube channel ya Mahango TV. Hanyuma jewe tugiye kubana, nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Samia Suluhu Hassan yavukiye mu kigwa ca Zanzibar, yinjiye muri politike mu mwaka wa 2000 ubwo yatoregwa kuba umudepite mu nteko ya Zanzibar. Muri uwo mwaka yabaye ministre w'ibikorwa, uburinganire hamwe n'iterambere ry'abana. Uwo mwanya yawumaze ko imyaka 5. Kuva mu 2005 kugera mu 2010 yabaye ministre w'imigenderanire, ubucuruzi hamwe n'ubushoramari. Mu 2010 yatorewe kuba umwe mu bagize inama nshingamateka y'igisagara ca Makunduchi, aha ni muri Zanzibar. Ariko kandi muri uyo mwaka uwari perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yamutoye ngo abe ministre wa leta ashinzwe ibikorwa vya guverinema mu biro vya vice president. Mu 2014 Samia Suluhu Hassan yatorewe kuba umuvugizi wungirije wa guverinema yo mu nama nshingamateka. Nayo mu mwaka wa 2015 nyakwigendera John Pombe Magufuli yaramugomwe amuhitamwe nk'umuntu uzomubera vice president mu matora yagomba kuba igihe bari kuba baramutse batsinze ayo matora. Magufuli rero amaze gutsinda amatora, Madame Samia Suluhu Hassan yabaye vice president wa 10 wa Tanzania, agira ko yandika amateka ko abaye umugore wa mbere muri Tanzania agiye kuri uwo mwanya kuva ico gihugu cabaho. Yagumye kuri uyo mwanya kugera mu 2020
aho Magufuli yatoregwa kurongora iyindi manda yiwe ya kabiri inyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli rwabaye giturumbuka mu mwaka w'2021 hari mu kwezi kwa gatatu. Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuba perezida nk'uko ibwirizwa shingiro ryo muri ico gihugu ribiteganya. Akimara kuba perezida, abantu benshi impundu zabaye nyinshi kubera ko bavuga ngo n'imiburiburi Afrika itanguye gukanguka, aho igihugu ceberera umugore kugira ngo akirongore atampungenge, mu gihe iki gihugu ca Tanzania cyari kimaze iminsi myinshi kizi kuyoborwa n'abagabo bonyene. Muri Tanzania agahinda ko kubura John Pombe Magufuli kari kakiri kose, ariko bishimira ko bafise Samia Suluhu Hassan yaraje nk'umuyobozi mwiza. Uyu bavuga ko ari umuyobozi mwiza kubera ko ngo ubwa mbere yarazi gutega amatwi hanyuma kandi agashira mu gaciro. Samia Suluhu Hassan yavutse itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu 1960, avukira muri Zanzibar. Yize amashure yisumbuye ayarangiza mu 1977. 1986 yabonye diplome y'icicaro cya kabiri cya kaminuza y'imiyoborere rusangi arivyo bita Public Administration. Aha yarayikuye muri kaminuza ya Muzumbe kuva mu 1992 kugera mu 1994. Yize amasomo ajanye no gucunga imitungo muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Ni naho mu 2015 yabonye diplome y'icicaro cya gatatu cya kaminuza mu vyerekeranye n'icunga mutungo, ayikuye muri programe ihuriweho na kaminuza ya Tanzania hamwe na Southern New Hampshire. Iyi niyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Samia Suluhu Hassan yashakanye na Haviv Amer, bashakana mu 1978, bavyara abana bane. Umwe muri bo yitwa Mwane Aviv Amer. Uyu ni umudepite mu nama nshingamateka ya Zanzibar. Uyu mukobwa wa Suluhu rero bivugwa ko avuga ari kijana mu butegetsi bwa nyina wiwe, mbere hakagiraho n'abamwagiriza yuko ariwe ashobora kuba ari nyuma y'ivyemezo nyina afata byo kwikiza abo batavuga rumwe ku butegetsi bwiwe. Bavugwa ko bashobora no kubangamira imigambi ya Perezida Samia Suluhu Hassan. Madame Samia Suluhu Hassan akigira ku butegetsi, kimwe mu vyamugoye cyane ngo yemeza abanyatanzania ni inkomoko yiwe yo kubavuka muri Zanzibar. Ibinyamakuru bimwe na bimwe bivuga ko burya mu bisanzwe abanyatanzania bamwe bavuka mu gice cyahoze ari Tanganyika ngo bakunze gupingana cyane n'abasanzwe bavuka mu gice cya Zanzibar. Iki gice cya Zanzibar rero kikaba gisanzwe kiri mu nyanja y'Abahindi. Ariko kandi rero ikintu kwe kumenya kuri ripingana ngo nuko ari pingana ryahereye kuva kera, ngo kuko ryatanguye no mu gihe cya Julius Kambarage Nyerere, perezida wa mbere wa Tanzania. Mu gitabo ciswe Remembering Julius Nyerere in Tanzania, ku rupapuro rwacu rw'171 havuga ko no mu gihe Nyerere afatwa nk'umuvyeyi wa Tanzania, baba wa taifa, burya ngo abenshi muri Zanzibar suko bamufata, ahubwo nyabuna mu banyazanzibar benshi ngo harimwo n'ababona yuko ariwe yisi igihugu cabo. Iki gihe rero baba bavuga igihugu ca Zanzibar kubera ko nubundi imbere yuko yiteranya na Tanganyika yari isanzwe ari igihugu bwacu, imbere yuko yihuza n'icyahoze ari Tanganyika mu 1964 bikavyara Tanzania. Abanyazanzibar rero bifata nk'abasirimu bazanye iterambere ubwa mbere muri Afrika y'ubuseruko, bagafata abanyatanganyika, no kuvuga ngo agace kari muri Tanzania ariko katari mu nyanja y'Abahindi nk'abene gihugu batazi iterambere n'ubusirimu. Ibi rero ngo bikaba bikomoka mu mateka ya Zanzibar kubera ko kuva mu kinyejana ca 19 ngo aka gace kahoze mu bucuruzi bukomeye, kahuza ibice vya Afrika, Ubuhinde, ivy'Abarabu hamwe n'ibice byo mu buseruko bw'isi. Amateka avuga ko ico gihe muri Zanzibar hari isoko rikomeye cyane cyane ryakora ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu, bikagurisha impuzu hamwe n'abana bacakara. Ngo bagira ubwami bukomeye cyane ku buryo bw'uko baba bafise umusulta. Imiterere rero y'abatuye Zanzibar hamwe n'abatuye Tanganyika ngo nayo iri mu bituma bama barabana kuntu, kubera ko ngo abatuye Zanzibar ngo ni imvange y'Abarabu n'Abahindi, ngo ku buryo uruhu rwabo barubona rutandukanye cyane n'abirabura, ku buryo bw'uko ngo batandukanye n'abasanzwe baba mu cyahoze ari Tanganyika. Ariko rero hambavu y'ivyo vyose burya ngo idini naryo ngo ni kimwe mu bituma abantu bo muri Zanzibar hamwe n'abari muri Tanganyika bashobora kuba batumvikana neza. Aha rero icyo ukwiye kumenya nuko umenya ko 65% y'abanyatanzania burya bose n'abakristo. Aba kandi bakaba aribo biganje muri cya gicera kubwiye cyahoze ari Tanganyika, ari naho mwarimu Julius Nyerere yakomoka. Abayisilamu muri Tanzania burya bagizwe na 35%, ariko rero muri abo 35% abenshi batuye muri Zanzibar
kubera ko muri Zanzibar 99% bose usanga ari abayisilamu. Gusa nubwo bitakunda kuvugwa cyane, abasanzwe batuye Tanganyika arico cya gice gituyemwe abantu benshi kandi bakaba barigeze kuba bafite ijambo mu miyoborere ya Tanzania, burya ngo ntabwo baba bavyishimiye iyo ari umunyazanzibar ariko aratwara. Kandi ikigeretse ko akaba ari n'umuyisilamu, ariko nubwo atari n'ubwa mbere, kubera ko Jakaya Kikwete hamwe na Ali Hassan Mwinyi bose bava muri Zanzibar kandi bakaba bari n'abayisilamu. Uku gupingana rero kw'abayisilamu n'abakristu bo muri Tanzania nico gice kinini kigize ukutumvikana muri Zanzibar hamwe no muri Tanganyika, arico cya gice namye nkubwira. Ariko rero Zanzibar ni gice gifise imiyoborere yaco kandi yimereye ukwayo. Iki rero kikagira ubuyobozi bwihariye, ahubwo mbere gifise na perezida wacu. Kuko nagira nkubwire ko ubu mbere tuvugana perezida wa Zanzibar ubu tuvugana ni Dr. Hussein Ali Mwinyi, aheruka no gutsindira manda yiwe ya kabiri. Uyu yatowe ubwa mbere mu 2020. Ibwirizwa shingiro rya Tanzania mu ngingo yaryo ya 47 rivuga ko umuperezida avuye muri Tanzania adashobora kugira vice perezida wiwe ava muri Tanzania, ategerezwa kugira vice perezida wiwe ava muri Zanzibar. Ari nako bigenda iyo perezida wa Tanzania muri rusangi ari uwuva Zanzibar ategerezwa kugira vice perezida ava mu cyahoze ari Tanganyika, ariyo Tanzania y'uno munsi. Inshuro nyinshi rero kubera ko perezida wa Tanzania yakunze kuba akomoka mu bice vya Tanganyika aho kuba ari muri Zanzibar, aha vice perezida rero yakunze kuba ava mu gice cya Zanzibar, nkuko vyanagenze kuri perezida John Pombe Magufuli hamwe na Samia Suluhu Hassan. Ari nako ubu tuvugana perezida Samia Suluhu Hassan amaze kuja ku butegetsi, mu vice perezida wiwe yahise aba ukomoka muri Tanzania ariyo Tanganyika, ni Philip Mbango. Madam Samia Suluhu Hassan agiye gusubira kuyobora Tanzania ava muri Zanzibar, mu gihe Zanzibar ubwayo isanganwe perezida wayo. Ku banyatanzania benshi bamwe babona ko uko ari kurenga umurongo utukura, ngo kubera ko ibi vyerekana ukuntu abanyazanzibar bakomeje kwigarurira ubutegetsi bwa Tanzania. Wibuke ko izi mpande zose zisanzwe zipingana, aho abanyatanganyika ari bo banyatanzania biyumva ko ari benshi, ariko ku rundi ruhande abanyazanzibar nabo bakiyumva ko ari abasirimu, ari abatajiri. Kubona rero abava muri Tanganyika ngo bayoborwa n'umunyazanzibar ni ikintu bamwe batiyumvisha, ngo vyakubitiraho rero uburyo yakoresheje mu kwiyamamaza, ugashira ko n'inguvu yakoresheje mu kwikiza abo batavuga rumwe, akaba ari byo bivyura imvururu. Kuri abo banyatanzania bavuga ko kuba Samia Suluhu Hassan yashizemwo inguvu z'umurengera mu kugwanya nk'abarimwo Tundu Lissu asanzwe akomoka muri Tanzania, ngo nuko yarazi neza yuko abene gihugu bashobora kumutora kandi wewe ava muri Zanzibar ariho hasanzwe hari abantu bake ugereranije n'ico gice cyahoze cyitwa Tanganyika. Ibaze nawe abanyatanzania ubu tuvugana ni miliyoni zirenga 67, mu gihe Zanzibar yoyo itarenza imiliyoni 2 n'igice. Ibi rero bisobanuye yuko Zanzibar ifise 2% byonyene y'abanyegihugu bose batuye muri Tanzania. Kuba rero abo bene gihugu bakeya bashobora kugira perezida wa Tanzania, ngo ni kimwe mu bantu rero bagwanye kwishaka batumva neza. Aba rero ni naho bahera bavuga ko igihugu cyabo kiriko kirinjirwamwo cyane, ari nayo mpamvu ituma bagwanya Samia Suluhu Hassan. Ibi rero ngo nivyo vyatumye abagwanya bose Samia Suluhu Hassan ahitamwo kubikiza, ariko ngo kukubikiza kwararenze ku buryo bw'uko yakoresheje inguvu z'umurengera, bigeraho yakanguye uburakari bw'abene gihugu bari baramaze imyaka myinshi bayinovora uburyohe bw'intwaro ya sisiye. Ariko kandi uretse ko Samia Suluhu Hassan ari umunyazanzibar, ni n'umuyisilamu. Iyi kandi ni yindi ngingo nayo nyene ituma abava mu cyahoze ari Tanganyika babandanya kutamwishimira. Ibi rero bije inyuma y'igihe, mu gihe abanyatanzania n'ubundi bari basanzwe bidogera